Turabaha ikaze muri studio za Burundi Kingdom Tv mwemwe ko muradukurikirana. Uno musi tukaba dufise umutumire akora umuziki wa Buja Flavor. Tukaba tugiye kuganira nawe abiri atatu atuyagire kuvyerekeye ibikorwa vyiwe n'umuziki muri rusangi. Ariko sindi jenyene ndi kumwe na mugenzi wanje ashobora kwidondora. Yes, ndabara mu kijana bakunzi ba Burundi Kingdom TV turazi ko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana uyu munsi nkuko mwavyumvise dufise umutumira dasanzwe afise ivyo za kutuganirira nanje kubganje ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Imbere yuko dutangura nshaka kubutsa uri kuradukurikirana kwa mukora uko bisanzwe ugire subscribe usige comment kuko ivyumviro vyiwanyu nivyo bizotwubaka twebwe. Umutumire ndaguha ikaze. Ibana fresh sana nongenda baramutse nawe mwese. Ndamutse nawe ko baradukurikirana bose sawa. Yego fresh. None waka sana. Nibaze ko ikiza nuko nama naka ku mutima. Nta bapanga ifise babi. Muravyumvise n'abapanga ifise babi no musiki kumwe na Fabelove. Agiye kutuyagira vyinshi kuri music yiwe. Mbega Fabelove watanga umuziki ryari? Novuga yuko umuziki nawutanguye mu myaka ya 2005. 2005. Umaze imyaka 15 irenga muri niho natanga umuziki mugabo aho natangwe kuwukora novuga kari muri 2012. Ko 2005 novuga yuko vyari vyabindi nyene vyo kukunda mugabo ndaja mu magroupe nyene vya bindi vyo kugira ngo impano yawe wumve ahigera we. Ndibuka yuko ico gihe nari muri groupe yitwa Serious Nigga. Ariko mu myaka ya 2008 nari maze kuba numva yuko mfise capacité yo gushaka kwigisha ingabiro no mfise urundi gwaruka. No twakreya ikintu citwa association yitwa Kajeta. Tumaze kuyikreya ndazana ugwaruka gwinshi. Hagere Kajeta yatangwe kuva kera? 2008. Myaka 2008 twara ciye mu bintu vyinshi turatumigwa ama seminaire biki vyinshi cyane twashiye guparticipamo. So rero en 2008 ugwaruka ndagwigisha mugabo mu myaka ya 2012 ndavuga ati non pourquoi pas nashobora kugira ko benshi barakunda kunsaba shiwe kwiririmbana kuko barumva yuko urumva maze kuronka ivyo mpaka abandi badeje barumva yuko mfise ico nanje no shaka gukora muri studio. So rero niho natangwa gusora indirimbo ya mbere umwana w'imuhira. Abantu benshi bavuga ati umuntu iski ni hagitangura cyane. Donc ino nari nkitangura mugabo nasanzwe mfise experience uburambe. Ndafise uburambe urumva deje naye maze nk'imyaka ishika kundwi. Yego urumva naye maze imyaka 4 nigisha urundi gwaruka kandi mubo nigishije harimo abatwaye ama trophée cyo bita ku mwanya award na Bonesha FM. Voilà bajya abayitwaye n'abana babiri nigishije. Hariho n'undi aheruka gutwara agashimwe kandi ko TV. Nawe nyene novuga yuko nugwaruka mu mubona nigishije. Hariho wigeze gutwara agashimwe kaba rapere baririmba mugaba taramenyekana hariya kuri Star Hotel nawe yene umwana nigishije. So rero novuga yuko ingabirano yanje naragerageje kuyiparticipa n'abandi. Ariko novuga yuko imyaka natanguyemo niyo ya 2005. Umuntu ariko aragerageza kumviriza Fabelove n'umuntu byumvikana yuko azi bitari bike muri rap canke hip hop. Ariko harabaririmbyi benshi bashobora kuba bakora rap canke hip hop batazi inkomoko ya rap canke hip hop. Ushobora kubabwira iki ati inkomoko ya rap canke hip hop inkomoko ni Bon, je novuga yuko inkomoko ya rap musanze tuvuze rap canke hip hop twumve yuko rap nakantu gato ikari muri ntuze muri hip hop kari muri hip hop. Hip hop ni ikintu kinini n'umuryango w'ibintu vyinshi. Donc harabamo rap, harabamo kwambara, habamo biga graffiti kuchapa, harabamo gutamba byose biri muri hip hop. Biri muri hip hop. Umva rero niyo rap nagace kamwe muri ivyo vyinshi bigize hip hop. Ariko hip hop n'umudiho. Hip hop n'umudiho bawitirira umudiho kuko urumva novuga yuko kubera ko umuziki urumva
benshi barakunda guhayagiza umuvyeyi urumva w'ico kintu baririmba donc iyo rap baririmba umva bategerezwa kucavuga hip hop bavuga hip hop ariko rap nakantu kari muri hip hop n'ikimenyamenya urashobora kuba uririmba rap urashobora kuba urapa mugabo udakora hip hop akarorero ujya bitantuze Pitbull ujya musanze no mu rapper mugabo ntakora hip hop donc kurapa nibijya vyo kugira degedegera ukarapa ibintu bitagira melody ariko beat naco n'ikindi yes ulovukiri ngaho nyene hariho abantu batazi gutandukanya rap na hip hop ugerageje kwikora nko mu gaho gatoyi batandukanije ati ahangira ndirimbe rap aha naho ngira ngire hip hop kugira ngo bashobore kuniwasa bon hip hop mu isanzo zirafise beat yazo yego hari ama beat donc umaze kwinjira muri hip hop uraza gusanga ama beat bon no bakarorero nka Beyonce we nta rap mugabe izakora nyinshi bazita hip hop ene wo cibimbwira gute donc hip hop irafise ntuzeye novuga hambavu yuko ari umuryango ariko barafise utugiye muri music hari ukuntu ama beat yayo usanga hari ama beat agenda nco nkeneye kumva cyane cyane kugira ngo uri karaturaba urabona nk'aya ma beat ya ma trap urayabona hari zo bita ma crank hariho izi bita ma old school donc izo zose atuka ndiko ndazivuga uko uri umuraperi utegerezwa ko uzizi ya rero iyo ukoresheje izo beat uraba uri muri hip hop ariko urashobora kuririmba ibindi muri trap urashobora kuririmba donc uri kurakora hip hop uri kurakora rap ntuze trap ariko ntuburi kurakora rap ya rero muri make no kureba bisobanuye hanyuma dushe tugaruka rero kuri kiya kibazo amajije ati mbe hip hop yavuye he inkomoko yayo misanzwe inkomoko yayo ni reggae reggae niwo muvyeyi hajye wa hip hop hariho umujamaike yitwa uko ndamwibagiye basha izina ndagibagiye n'umumeti nyene umumeti yari muririmbi yari umu DJ yari umu DJ so rero niwe yafashe yaradija imiziki ya reggae hanyuma rero munyuma arumva kumenga kujya kuntu kudija ba MC bakemsinga hariya arumva kumenga covamwo ntuze hip hop so musanzwe kera ba rapper babita ba MC maître de cérémonie donc niho havu ico cimviro cyo gukrea ico kintu cha hip hop ya nuko ndamwibagiye izina n'umujamaican niwe yayizanye hip hop ya rero hip hop yavuze abavuga bajya ba Tupac sivyo rero bajya ufite n'abami kubera ko nibo baserutse imbere ni nkuko muri reggae music bavuga ngo Bob Marley ngo niwe mwami wa reggae ariko siwe yayitanguye wanashima ijya kora ijya ni pirate ya reggae ijya ni pirate ya reggae kuko reggae ijya Bob Marley yakoze ni pirate ya ijya nibindi bagiye barakora bindi sinovuga ngo ni pirate sindavyite pirate novuga yuko yagiye ara developer donc agenda ara ameliora gushika yihinduka ni nkibi vya hip hop old school igeze muri trap ego mbega iyo uri kura bavuga ko sohora music ko ari gutanga message kubgawe message ubutanze ku bantu mbe ubona bayakira nkuko ubu bishaka mu bisanzwe jewe uko ntanga ntuze message donc bamwe baravyakira uko mba ndabishaka usivye yuko bamwe bamaze guha image umuntu w'umuhapper donc benshi bamuhaye image yo gutukana ndirimba sohoye kare yo gutukana beef ivyo bita beef urumva sino jewe novuga yuko nk'indirimbo abapangayi novuga yuko ni indirimbo y'ubutumwa bwinshi kandi bukomeye cyane wanashima haje ngo hari abarimvyi bapanze benshi gupanga si bibi benshi barapanze urazi ubuzima buragoye yego kandi twemere yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntituri kwiza cyane hari n'abandi bace bibaza yuko ari bo bashatse kuririmba bon abavyibaza rero ni ya image rero bamaze gutanga bivanye n'ivyo babiteze bo bagaca bihiza indi image urazi kera nabacanja minsi ko baririmba indirimbo bagaca bazihiza indi image ivyo ntitwo kurirwa turabivuga cyane naho tukiri batoyi mugabo
turabizi yuko hari indirimbo zimwe zimwe bivanye n'ico umuntu ashaka wasanga ariko aribaza ngo hayavuze ibi yego mugabo sino je novuga yuko jewe ubutumwa ndabutanga yego mugabo hariho kubera bamwe baba bamaze gutanga ya image yindi bo babibaza yego donc bacha bifata usanga rero hari ababifasha ugutandukanya. ukundi Yego. sino nk'indirimbo abapangayi vraiment nimbara gashimwe k'umwaka bukamaye kuko narimvye ibintu byinshi by'inkoramutima uravye barya abantu uzosanga aratanze igiturire agatanga igiturire kugira ngo yinjire atiriwe araca muri bijya bintu vyo kugira vyo gupimwa iki kiza ca covid rero ugaca usanga aje kwandukiza abantu benshi yego hariho n'abandi uzosanga bagendana umugera wa sida yego mugabo ugasanga agiye kuwanduza abantu n'abandi kandi abizi urumva rero ivyo byose mba ndiko mvuga yuko abantu nk'aba bafise abapangayi babi abapangayi babi mba ndiko mvuga bijya vyiyumviro bibi biba biri mu mutima ariko wengera nta bapangayi ufise babi bon abapangayi ndabafise gusa mfise beza Fabelove wowe wavuze yuko umaze novuga imyaka ishobora kuba yaba 15 mu muziki w'u Burundi ariko abantu bariko baragerageza kuraba ni Fabelove womenga kuntuze ukubitse nko kuri YouTube yiwe hariho ibintu novuga nk'ibintu vy'amaviews abone ibiharuro biri hasi ama collabo ni Fabelove mengo ego arakora kandi abandanya atera imbere mugabo hari ahantu menga biriko biragora katusha cyane je nibigorana wanashima je mfise ababone benshi par rapport y'ivyagiye biraba kuko jewe YouTube yanje channel yanje imaze guhindurwa hafi uragenda wandike Fabelove uraba amachano uronka haza menshi donc uronka menshi zagiye zirahindurwa zimwe baziba izindi nazo nkinjira muri management ugasanga bigenza ukundi donc nka kriyindi donc novuga yuko rero uravye igihe maze nkeye nshasha gacuraba naho ngeze nukuri mfise benshi ego hariho nabo nsumvya kandi bo batanguye kuva kera so rero je novuga kari ivyo hanyuma ikindi naco kutaja ku muvuduko umuntu aba yipfuza cyane ego kuko hariho umurindi ya ndemera yuko hariho nibimenyesha makuru bimwe novuga yuko bishiramo uruhara akarorero hari ibimenyesha makuru vyinshi zosanga ko bira promoting abaririmbyi batandukanye ugasanga donc abaririmbyi biroroshe ngene bavuga ibikorwa vyabo ingene ibintu vyose donc baguma bishira ku mugaragaro kugira abantu bagume babandanya ko baraba following ariko ugasanga ivyo binyamakuru birinyora bamwe donc gacu usanga reba ko baha opportunité bamwe rero uravye ingwano jewe Fabelove no bankora novuga yuko ahubwo iyo mba ishigikirwa bikwiye nkuko ashigikirwa bacaye bari je ngamba ndo mu artiste wa mbere mu Burundi fise abantu z'ababone benshi ego n'amaviews menshi mu cyamakero ku bwawe umuziki wawe canke iterambere ry'umuziki wawe hariho ibimenyesha makuru bifise mu ruhara umuririmbyi wese atezwe imbere n'ibimenyesha makuru mbega wowe urakora mugabo ibimenyesha makuru navyo bikagira ico bigushikanye ariko wararonse agashimye muri RFM nukiya n'ikimenyesha makuru kimwe hariho n'ibindi bimfasha mugabo ndiko mvuga ibimenyesha makuru muri rusange hariho ivyo kuma réseaux sociaux hariho imbonesha kure hariho n'amaradio donc ivyo byose rero turaza kusanga na TV online turaza gusanga rero hariho zimwe zishyiramo uruhara rukomeye cyane mu kugira ngo umuririmbyi atere imbere n'izindi zishyiramo uruhara kugira umuririmbyi asubire igihugu mbega tukiri kuri ico nyene wowe baza ko boba baguhora iki boba baguhora iki canke kubera iki ba promoting abo bandi kubera iki bashaka abo bandi batera imbere ariko wewe bagashaka kugusubiza inyuma wowe baza ko boba baguhora iki bon jewe nukuri wombaza ati bampora iki ntacyo nomenya mugabo kimwe cyoco ico nibaza nuko Fabelove ndo muntu niyemera ico vraiment ndakivuze ndakibwira abantu bose je ndo muntu niyemera sasa rero uko kwiyemera bobo ntibatahura ukuntu mba ndiko ndiyemera bobo batahura ukubona ubwibone urumva kwishima ariko kwiyemera nka wewe ndabwije ukuri naho woja mu gisirikare utari umuntu wiyemera ntiwoja mu gisirikare urumva tigizo kuba umuntu we wiyumva icuri urumva sasa rero kujya kuntu je sinzi ko muraraba kenshi nk'aba americain
kenshi uzosanga vraiment imenga ni watwara isi yose ariko no guca karavuga ni yari karagira gute donc ariyemera ariko no guca bugufi birakenewe guca bugufi iyo ushitse nyene ahantu utegerezwa guca bugufi ahantu umuntu atakwiye guca bugufi none gasha niyemeye mu bintu by'iwanje ndavuze ati jewe ndi king ndi mu bintu by'iwanje we nawe vuga kuri king none nabikubujije none uvuga kuri king muri rap muri Burundi ndabivuga kuko nabandi barabivuga nibisanzwe ivyo nibisanzwe cyane rero iyo ndiko ndiyemera hari ababifata ukundi ujya mu tipa ariyemera aragira gute none ngire gute none mvuge none niyite gute niyite ko ndi upcoming niyite ko ndinde none mvuge gute basi rero je novuga yuko uko kwiyemera barakwiye kubitahura kuko ni ibintu bijanye ntituri bifate nk'abapatiri kandi turabahapera abahapera bafise image zabo niko bafise na langage zabo donc rero hip hop ifo ko tuyikora nkuko abandi bayikora fupa yuko tuyikora tuyipirata muhapera afise image yiwe n'umusoda mujanye muntu uze muri bus ariko aravuga uramwumva ati urabo atantu ko umuntu n'umujeshi sasa rero twe natwe babashaka yuko dukora nk'abandi nk'abanaka rero numva je nanje kwenda umuntu vema nanyegewe n'umugera wa hip hop ico rero bazokimpora imyaka yose nuzokugera uhinduka sinzigera mpinduka nkuko ntashanja n'umudiho hari inkuru zigeze kuvuga yuko Fabelove ashobora kuba afitaniye novuga canka arabana nabi n'umuririmbyi Satubi umuririmbyi Satubi ivyo vyaravuzwe n'abantu benshi ariko muri kino gihe hari inkuru iri kiravugwa yuko Fabelove wasigaye ahuza cyane na Satubi kuba hariho umuntu ashobora kuba yarabahuje canke iyo beef yoba yari yavuye kuki bavuga yuko bon ntazibana zidakomana amahembe Satubi twarabana novuga yuko yari umu brother wanje kandi nkuko nubakira umu brother wanje banye niwe muryango urabizi so rero birashika ntazibana zidakomana amahembe nta kivuze ico kintu rero iyo umuntu mubana umuntu mugiranira ubugenzi mufitaniye ubugenzi yaraza home nanje nkaja muhiri wabo biroroshe yuko hagira nagacamo so rero vyarashitse haragira igiciyemo mugabo mu nyuma ko dukura niko tugenda dutahura ibintu turabona ati ibintu twahagize vraiment sivyo so rero gushika kuri no monota rero twaritahuye nka je ubwanje naritahuye cyane ndabona ati no foko dushira imbere intego dufise mumwe wese yafise haje hagati yawe na Satubi ninde yarondeye undi kugira ngo musore gusubirana ko byaravuga yuko ngira ngo mutanagenderanira uwarondeye undi muri ico gihe no sinovuga ngo uwarondeye undi n'uyu kuko novuga ko vyaje uko nyene kuko ndavyibuka yuko we yarandondeye mu giteramo ciwe karabajya concert nanje nongera ndamurondera mu giteramo cyanje cya video igiye ntaciye hanze lunch urumva rero bica biheraho pole nyene dusanga vyabaye ariko icyo nokubwira cyo twarikiye turabwiza gikuri tawe ati bro we warahaya byari vyagenze n'abati vraiment apuri de kone ya mugabo niyazo yuko ivyo ni vyakahise mbega ubanye gute n'abandi baririmbyi bakora iyindi midiho canke abandi bakora rap ngaha nyene mu Burundi musanzwe mubanye gute je tubanye neza uko nikimenyamenya urazi yuko Farias twarakoranye turakorana na Sabi turakorana na Peace and Love turakorana na Masterland turakorana n'abandi benshi cyane urumva nikimenyamenya yuko je mbanye neza n'abantu mugabo kiretse bamwe bafise intuze ibindi vyimvira izindi ntuze objectif zabo urumva kuko nga mu Burundi je navuze hari ikintu cisha umuziki w'u Burundi ikintu cisha umuziki w'u Burundi ibi bintu vy'amateam kaza wumva ati hariho team ya naka hariho team ya naka kugira team ntivyari bibi ako vyari vyiza yuko umuntu agira team kugira izimufashe mu kazi kiwe mugabo pake yogenda yobaho iyo team kugira ngo ize kwicira kariyere ya naka rero benshi renga barakoresha amateam kugira ngo bononere naka cyo kugira binyore naka rero nikibabaje ugacu usanga n'aba presenters babijamo abantu abamaradio canke bimenyesha makuru bimwe vy'ama TV online bakacabaza gufashanya nayo amateam ego par exemple nk'ubu haro nk'ama TV uzosanga everyday idashobora gusivya izina ry'umuntu kanaka wagenda kuri radio kanaka ugasanga minsi yose ku munsi wa karemye ntishobora gusivya izina ry'umuririmbyi kanaka
donc yumva ati none escape nta bandi barimvira ko barakora nk'aba upcoming canke iki niki boshaka guteza imbere jewe nshaka mvuga ikintu kimwe je sininya kuvuga ukuri mu vyinshi bakunze kumpora nico kirimo naho haba kuri radio ndavuga ukuri wowe ushatse ukanyanka ushatse ukagira gute mugabo un jour uzokwicarana uvuga tantu kiki kintu yavuze nico ego bon jewe novuga yuko hari abantu benshi uzosanga vraiment nukuri bakorera ku nyungu z'abantu bakanaka donc acu usanga rero jewe mbanye neza n'abantu mugabo kubera iyo mvo yo kuvuga ati jewe ndi confasha naka formidable Fabelove sishobora kumufasha kubera formidable niyo bagiteye imbere donc acu ushaka kwinyura Fabelove ariko twagenda kuraba novuga yuko abari turacyafise ivyiyumviro bikiri inyuma cyane mu gihe turiko turashaka yuko Burundi umuziki waho nabo batora baririmvye muri East Africa bagira gute abarundi ntibigira babashiramo kubera izo nzigo nyene kandi twaraderuka kubona n'urutonde rw'abaririmbyi bo muri Afrika nta murundi numwe arimo so nuko tutazi gusa wagize rujya rutonde ariko mugabo bijya bintu vraiment nukuri tuba dukwiye kwikosora fata abaririmbyi bose ubafashe ntubuzi yuko ujya muntu uri kurafasha wowe wihatirirako yuko ari wazotagwa guseruka hari cyeka ari we yo kubera urukiza urumva ino munsi hip hop ari wigeze kumbaza ati none nk'ubu nka Eminem dufata aje nga mu Burundi cyane akaza aba Bastarams cyane n'abandi barapere bakomeye ba Sarkodi bakaza nga mu Burundi nago mvuge wowe uri kuranyinyura kutohava nkenera jewe no wabuza kunsaba ati Fabelove ndakwinginze uze muri baje mu Burundi bo korana nawe nta bandi barapere bari bokorana bariho abandi mugandi ko ndavuga yuko bivanye dufate n'ingene babona ati rap y'uwo muntu vraiment iri kugwego twumva yuko ashobora kuririmba hamwe n'abandi jewe ndizera yuko botegezwa kunkenera n'abandi bo bakenera mugabo ndabizi yuko nanje batonyi bagira kuko kubera ko ndazi yuko iyi rap yanje naho bamwe uzosanga bashaka kuyinyora hamwe no vuga ati Fabelove okay ndamanitse ibiganza ndagiye ndisire yuko bobona ati hari ikibuze rero babakwiye kureka wewe ujya ririmba nk'ikijyongoto ujya karimba nk'ikinyamasyo uri yakaririmba nk'intare uri yakaririmba nk'iki bose babareke kandi babashigikire kuko umwe wese abafise ukuntu akora kandi ukukuntu kuko na Lil Wayne baraja hamwe na Rick Ross urabona Lil Wayne ngena aririmba umenga afise akajwi gasaraye nuzere Rick Ross afise urujwi rumeze ukuntu Eminem akagira akajwi ko hejuru ariko bose baraja hamwe kandi bakabateza imbere cyane ariko twe ngaho mu Burundi tuba dushaka ngo haseruka umwe sasa none bose bakunda ivyo bimwe ntibishoboka nago kubgaho rero abisha umuziki mu Burundi nabo uteje imbere jewe ico kibazo kandi acishure no ngana nageze no kucandika kuri page yanje ya Facebook jewe ndacishuye kandi agisubiyemwo abantu bisha umuziki w'u Burundi n'abantu abamenyesha amakuru vraiment ndagisubiyemo n'abamenyesha amakuru bibimenyesha amakuru bitandukanye simvuze uko bose bameze kumwe hariho ababitahura mugabo hariho abandi bintovyi hari abandi vraiment batuma umuziki udatera imbere kwera utwo tuntu tw'udutimu ugasanga ariho n'abakobwa ngaba badatera imbere kwera usanga bavuga ati twebwe dukuri turabura aho tumenera ariho n'abaririmbyi nukuri ibibazo biri gaho muziki w'Uburundi ni vyinshi cyane mugabo ndakubwije ukuri abaririmbyi nta gwanko bafitaniye ahubwo gwanko ruri hari imbere abaririmbyi nta beef sanze nta beef hari bofiki none wowe formidable wakoze indirimbo yawe iba indirimbo nziza we barayivugije hanyuma nanjye ndakoze ururirimbo rubaye rubi bararuvugije banugira ko abantu ntibumva ati antuki indirimbo barumva ko hari warushije uwundi voilà rero kuvuza naka ntibibuza ko umuririmbyi wawe ashobora gutera imbere mu gihe yo bakora neza bavuze bose hanyuma abantu bazicagurira bumve vraiment atantuka vraiment kuko ikirimbo kibishe naho kivuze ijoro n'umutaga baza kugikunda ngo ni kubera ngo wakivugije cyane okay Rove ugerageje kuraba hano muri Buja Flavor muri 257 hariho abaraperi benshi kandi bakora rap hariho abakera kumbure basa nabo mwatanguye mu rugero rumwe hariho nabandi bashasha izindi ngabirano zishasha zavutse
hoba hariho umurapere ushobora kumva rap ukavuga ati vraiment you je vraiment yasohoye indirimbo ndumva yuko anshituye sana hano muri Buja Flava. Ego bari bahari je novuga ko kuri no munota bamwe novuga yuko bari muri gospel. Hariho witwa Kelos Upendo nimba nta nihenze vraiment no murapere mwiza cyane ya hanyuma hariho Bel Chris nawe nyine umurapere mwiza cyane. Bel Chris muravukana ya turavukana mugapana ku muntu ze ku bavyeyi babo niho bari cyo gituma uciye no si cyo gituma nukugiye kumviriza urumviriza vraiment hip hop yiwe vraiment irakaze urumva ko afise rap nyene yiwe cyangira no kubera no mu ndirimbo ibiraho yigeze kuguhayagiza. Si nkunda umuntu ngo niko yamayagije ari abapeti benshi ngabandirimvye benshi vraiment mugabo si nkunda umuntu ngo kubera yandirimvye gusa mugabo ndashaka kumviriza nawe ico akazakora ya je novuga rero Bel Chris vraiment ari mu baraperi kandi bakora neza cyane gusa bagikeneye support. Hanyuma hariho nabandi benshi barahari benshi vraiment bakora mugabo abubona bazi imbere nabo yego novuga mugabo abasigaye bose hariho bapim na Pimo yarakora neza cyane gusa sinzi muri no minsi mbona umenga nta karagaragara cyane. Muri make novuga mugabo hariho nabandi noba nibagiye ariko benshi novuga yuko niba barapere nyine bakirundira kugwana nyine yangwano nyine abandi nabo bagacika intege bagacaba devia gatoyi bakaja mu bindi gasanga umuntu ariko aririmba indirimbo zo kuzunza ibisusu kandi atari ntuze yiwe atari don yiwe. So rero je bico nama mvuga nukuri umwe wese niba muteza imbere hanze y'igihugu uzusanga abantu bakina intuze tuntu two kukinira mu manage ugasanga abantu bagiye kubashigikira aho ugasanga abantu mugatwe ngaha mu Burundi dushaka nimba ari ucuruza tomate mwese muce mucuruza tomate ico rero ni kibi kandi ico kintu cisha igihugu ifo ko umwe wese mu buryo bwiwe amuteza imbere muri ubwo buryo bwiwe bwo kuririmba cebwo gukora hanyuma komsa muziki w'u Burundi ushoye kugira ibintu vyinshi bidasa hoba hariho umurapere ashobora gusohora indirimbo ya rap ubu nyine uyumvise ukavuga ati vraiment anadekone sana naho ku maradiyo bamuvuga bakamuhayagiza ndabona yuko atakigenda kubera avuga ngo ubugabo bw'umugabo nibwo buryo bwiwe sinshobora kumukondana hariho ibitanyohera vraiment nkavyumviriza nyene mugabo surtout nk'umuntu akora indirimbo ariko labo ugakora indirimbo ndende nta kibazo mugo ugakora indirimbo yiwa wenyene ugakora ikiririmbo kirekire mane canumviriza rero abasigaye question imwe yo kumviriza eske yagiye arahinduka gute ico bita style kuko uri umurapere ukaba utazi ico kintu bita style no kuri ushaka kuburihebera kuva ku ntango gushika kuhezo y'indirimbo ukaguma kuri yanuze nyene kwa kudi nimba watangwe kwa kudi ukarenda uheza indirimbo misane n'ivya bindi bacu usanga benshi bavuga ngo hip hop iraturambira horke nabo nyene babikora ivyo siko ko mu melange jere nkunda indirimbo ngufi canke ibaye ndende ibe ndende mugabo numva ko hari ibintu hindura bon jewe misanzwe nuko mutaricara murabe nk'abapeti no banaracishije mu maboko iwanje ico barakizi barazi rap ya mbere barazi rap ya mbere kidashobora gusa niya kabiri bazi ya kabiri kidashobora gusa niya gatatu kandi barazi yuko atuvuye kuri umustari gushika kuri uyu utegerezwa guhinduka uko so rero je novuga yuko iyo ntumvise rero uko kuntu jewe uko kuntu nkunda cyangwa ko rap je ndayizi usanga bingamiye kwera umva rero ngaho naho sinoshaka kubinjirira umwe wese arafise uko akora. Love turiko turabwirageza nk'abaja ku musozo ikintu wobwira abantu bariko baradukurikirana muri kano kanya. Bon jewe ikintu nobwira bariko baradukurikirana nobabwira ikintu kimwe babandanye basupportinga abaririmbyi b'abarundi bose kuko je novuga ikintu kimwe abaririmbyi b'abarundi mu bisanzwe no kwitanga donc tuza gusanga muri mvyi w'umurundi ahubwo yarakwiye gushigikirwa cyane cyane yarakwiye gukundwa ahubwo cyane kuko uravye amafaranga basohora ya audio video n'ibindi vyose benshi tufise n'amateam gasanga uremera kudepensa uburyo kugira mu DJ wawe bigende neza kugira umufotografe wawe bigende neza kugira ngo abakunganira muri team bose ibintu bigende neza kwambara ico bita showbiz ku muririmbyi kirazimvye cyane gose ariko bya bindi umuririmbyi aguma yinyegeje muri kugira ngo
bon bazi bamubone bamunyote voilà kwinyegeza mugabo apana kwinyegeza ngo urenze urugero biravana donc mugabo hajya Fabelove ku munsi asohoka kangahe banukira bamubona bikenewe nakane ndagasohoka ariko je nankajya amavaive y'ibintu bitaba bikeneye ugasanga hari bidakeneye mugabo iyo bikenewe vraiment ndagenda yego ubu ntituri kumwe ndaho so rero je novuga yuko abarimvyi y'abarundi no kuri giye kuraba nta kintu binjiza nta kintu donc ntibafashwe mu mugongo ariko ugaca usanga harimwo ibindi bibazo byo kwinyurana ngo naka ngo none umwinyura kubera ikajyanye cyuriya ugasanga umuririmbyi bakora bavuga ngo reka ngo tumukureho ngo wasanga uwo basigaranye agenda n'amaguru fasha bose kugira ngo ejo ni vyashobora gutera imbere ni izina ry'u Burundi rizoshigwa imbere ni izina ry'u Burundi rizoba riko rirakuzwa cyane kugira ngo abantu babone yuko n'abarundi bashoboye muri iki gisata cyo kuririmba Fabelove arabivuze no gushigikirana no gufashanya hagati y'abanyamuziki no gufatwa mu mugongo kuko ngo abanyamuziki nta kintu kinini nyabinjiza mukundane mukore neza kugira mukore mwumvikana kuri microphone mwari kumwe na Jewe King ndi kumwe na mugenzanje Formidable umutumire twari dufite no munsi akaba yari Fabelove aha akaba ari dutozere ikiganiro cyacu ariko nkaba ndabibutsa kandi mwebwe mukomara dukurikirana ni kwa kundi nyene kora subscribe kore share usige na commentaire kuko ivyumviro vy'iwanyu nivyo bizotwubaka ivyumviro vy'iwanyu nivyo bizoteza imbere izindi mpano n'abantu batandukanye murakoze